nuko rero inyuma y'uguca muri ivyo bitandukanye reka tubandanye Alonso n'urukino rwa Arsenal ku mugoroba w'ejo yariko ikina n'umugwi wa PSV Eindohoven hariya muri Hollande iyo uno mugwi uturuka abantu benshi rero bakavuga bati Arsenal yatomboye neza banzo nkeze kwanza yego ndawukejeje zindo kimwe 2 3 4 5 gushika ku ndwi ujya muri Champions League sitwa tubikoze ubwa mbere ino sezo muri no sezo muri no sezo wi ariko kandi no mu mateka ya Arsenal ni bwa mbere muri Champions League batsinze ibitsindo byinshi donc ni match historique ya Arsenal muri make buriya Arsenal ntiyari bwigera inatsindira PSV muhira na PSV ntirigera itsindira Arsenal iwayo ni equipe urumva imwe yubaha iyindi iri muhira iyindi yubahira iyindi iri muhira ariko Arsenal yarenza karimbi inakarenga nabi cyane inakarenga nabi cyane iza gutsinda ibitsindo ndwi reka duhere kwanza inyuma tukibona ino tombora twese twavuze tuti Arsenal itomboye neza paraporo y'ibishoboka iyo umuntu umwe yatomboye Liverpool ari Paris Saint-Germain undi agatombora za Bayern Munchen hari agatombora Liverpool ubundi agatombora izo za Bayern mugani wawe Leverkusen za Leverkusen ubundi agatombora Atletico Madrid ari Real Madrid barushana inota rimwe muri championnat wowe gacutombora za PSV urabona ko harimo akantu katombora nziza uba ugize abandi nabo bakavuga bati ariko ku munsi wejo bavuga ati yamara ibibazo Arsenal ifise muri attack vyimvune nyinshi birashobora gutuma match itagenda nkuko twibaza ko yoroshe ico naco caraje Alonso na cyane ko tuzi ko ino PSV nayo hari misi imwe yakubaganiye equipe nazo zahabwa amahirwe yo gutsinda imbere yayo bien sûr igitangaza cabaye indwi rero igitangaza cabaye indwi ni Arsenal novuga amakenga amwe yonyene yarayo yuko igiye gukina novuga atabasatirizi novuga nimero imwe novuga kuri poste yabo novuga bafise ugiye kuraba iriya ligne d'attaque yose abahari n'abakinyi novuga ubona ko atari nimero imwe donc atarabatitire ariko bakaza novuga bavuye muri championnat bamaze iyi ni match igira kabiri novuga batitwara neza mu ravye match urutanguye kuri match novuga ya West Ham batakaje hamukazana nino match ya Nottingham Forest banganyije donc ni Arsenal novuga makenga nubundi utoreka kuyagira imbere no equipe ya PSV novuga muri zino nkino za barrage bari bakuyemo equipe yande bari bakuyemo equipe ya Juventus de Turin bari bakuyemo Juve mu gutsinda Juve yari yatsinze 1 hariya hama igiye hariya muri Juve igiye hariya muri mu Burundi PSV itsinda ibitsindo mengo bitatu itsinda bitatu rero ino equipe ya Juve icitakaza amahirwe gukeyo yo kubandanya ariko PSV muri uko kunovuga gukuramwo Juve twaza tukavuga ati burya PSV iki ni kimenyetso kigaragaza yuko buri equipe yose yoza yoza yayiteguye kuko ni equipe novuga atari yo gutamundasa Arsenal rero iraza gukina no match ariko yari match ubona ko PSV nayo yaje novuga muri no match ifise yo handicap nyine Arsenal yari ifise kuko ugiye kuraba novuga mu bakinyi novuga ngende ko ago ba PSV haburamwe aba hari urusatirizi rwabo gwiza cyane gose rwitwa Bakayoko rukunda kubatsindira ku match yo ku munsi w'ejo ntabwo bwari ruhari ndetse ugiye no kuraba aba bakinyi ba no mu mwana avuye muri Tiro Maresia ni mushasha muri PSV ava muri mu Burundi ntisiho yari yajava yari yaje muri Feyenoord Bakayoko yagomboye yari kuri bench voilà kuba yagomboye abari bagwaye yari Malik Tillman Ricardo Pepi hamwe na Esmir
Bajrakterovic aba nibo bari bagwaye ku ruhande rwa noneho Bakayoko no kuba yaragomboye ucubona nawe ni kumwe umuntu abavuye mu mvure abavuye mu mvure ntabaramera neza ntabarabafite rero kuri Arsenal kwico tutashidikanya nuko Arsenal uko yoba mbi kose yategereza no vuga ku yari ifise obligation kuyobora no vuga iyo possession gaposede umupira kagira ico gitinye imbere ya PSV ikiyo impose ico cyo twakibonako ariko ni PSV by'ukuri yagiye ngaho onye irubaha cyane gose Arsenal niko no bivuga donc iraca bugufi cyane gose imbere Arsenal kandi iri muhira Arsenal nabo nta n'ikindi kintu bari gukora uraza kubona yuko kwaruku gukora bijya bintu ibitsindo bitatu muri mita ya mbere bitatu kuri kimwe nico kimwe ni igitsindo ca penalty baronse ku ikosa rya Thomas Partey kuri corner no vuga ikosa yagiye gukorera no musatirizo wabo kapiteni wa Luke de Jong hama penalty bayishiramwo niyo nka tikade twovuge yabonetse kuri PSV ahandi ho PSV umunyegoro wa Arsenal nta kintu na kimwe no vuga cyamugoye muri no match cyamuhungabanyije hama ibitsindo bitatu muri mita ya mbere ibitsindo bine muri deuxième mita ibitsindo bibiri by'umukapiteni wabo witwa Martin Odegaard ariko kandi na pass decisive novuga ku ruhande rwiwe donc bari bamwe ni match novuga yashize mu bihe byiza bamwe mu bakinyi ba Arsenal bari bamaze imisi batari babiherutse ko nkuno Martin Odegaard ukazana uvuga kuri witwa Nwaneri twaheruka kumubona atsinda igitsindo no muri akina na Girona match ya nyuma ya phase y'amapure muri Champions League nyene muri Champions League uno mupeti yaramaze imisi akora amakosa menshi witwa Lewis Kelly ku munsi weje yari mwiza cyane gose uretse yuko iri akarata y'umuhondo ya makarata y'umuhondo bavuye bavuga ati uhavugira ingorane batora amakosa karonka jaune noneho gasa nukumengo karashobora karonka iyindi kakora irindi kosa iba nyene ubona uti uyu mwana arashobora gukora ibara umwanya n'umwanya mumenyereza za kumukingira kubera ko kuri iriya ruhande Alonso bafise benshi bashobora kumusubirira bafise uyu Calafiori niwe yahavuye amusubirira urumva donc ni Arsenal rero ya professionnel vuga yo destabilité niko no bivuga ya PSV donc ni PSV yaje gukina match yabo y'ivyondo par rapport ya match yose bari bamaze gukina muri Ligue des Champions. Bon ni pire match nubundi ni pire match ariko Alonso ico nakundi Arsenal iyo mumaze kuba mugwaje abasatirizi banyu benshi iriya foto irafise ikintu gisobanuye kinini ni avantage abo kuri YouTube tubabwira ko mufise hari ivyo mubona mu byo tuba turiko turavuga ariko kandi ni avantage yo kuba uri kudukurikirana kuri Buja TV ni chaîne ya 398 kuri Canal Plus turamutsa n'abantu bose muri Canal Plus baba bariko ku mirimo yabo kugira ngo batunganirize abantu baborohereze kuza kuraba Buja TV n'izindi chaîne zose n'amamacha agenda aba dukesha Canal Plus turamutsa rero guhera kuri Ige n'abagenzi biwe bose hariya muri Canal Plus ya Alonso tubaramutse iriya foto ikisigura reka hafsa ndamuhe n'iyindi iriya foto isigura ko bari abana bavanye muri academy urumva bari abana bavanye muri academy mugabo no musi umwe yashoboye kwa assista uwundi atsinda igitsindo cha assist ahawe na mugenzi umva ngene biryoshe cyane go ubwo iyindi souvenir bari bafise nubwo baheruka gukina na equipe ya Manchester City bose bagatsinda mu rukino ariko no musi umwe yatsinze uwundi ntiyatsinze mugabo umwe yashoboye guha assist uwundi umwe yashoboye kwa assista uwundi umva ni ikintu kiba gikomeye cyane hagati y'aba bana bavuye muri academy bagakurira hamwe muri Arsenal witwa Lewis Kelly hamwe na Ethan Nwaneri umwe yahaye assist uwundi
rero nuko byagenze ku ruhande rwa Arsenal bashobora gutsinda. Reaction za Arsenal rero nakunze ko Arsenal biwafunguriye igitsindo Alonso baca barabona ko bishoboka. Umva ekipi y'igwaje abataka benshi. Ali maje ya Saka, Kai, Gabriel Jesus na Martinelli. Noneho mukaza kugira match zibiri mubona ko zabagoye kubera kubura umuataka. Ibinyamakuru biraza bikanaliza match ya Arsenal ikurikira. Ariko analize ihagaze cyane cyane kuri uko kubura umuataka. Siko bimeze nako natwe twabivuga. Ariko reaction za Arsenal nazikundiye kubona igitsindo ca mbere ca Julian Timber. Ku munota wa 18 hagakurikira ca kabiri ku munota wa 21 birerekana ko Arsenal ya Alonso kiri ya gitsindo caba boostinze cabasugumye kibasuguma mu buryo bumeze gute mu buryo buvuga ngo twebwe Arsenal n'imbere yuko tuvunikisha bari mu mvune ni ekipe mu bisanzwe uwitwa Mikel Arteta Alonso aba yarayubatse mu kuvuga ngo ni ekipe isanzwe ironderera ibitsindo mu bantu batandukanye mu bakinyi bayo batandukanye ni ekipe nko mu mwaka weze Alonso Arsenal yabaye meilleur attaque batsinda ibitsindo 91 ariko ivyo bitsindo bigasabikanywa n'abakinyi batandukanye si ekipe uzosanga kuri classement y'aba meilleur buteur ingo muri hagati ya Haaland uyu Mohamed Salah nabari abandi bose bari umwe wo muri Chris Wood Chris Wood muri Nottingham bano bari Isaac wo Alexander Isaac ngusange mwizina ryo mukinyi wa Arsenal suko hari abagwayi no mu mwaka weze bakwiye wasanga bimeze uko rero kijya gitsindo chambere ariko no muri Socialist Arteta basigaranye no kuvuga ngo ndonderera ibitsindo mu basigaye none uraze no mu kwalinya ekipe yiwe afata uwitwa Mikel Merino akaba ari goshora kuri attack uko no kugira ngo gusa ukwize 11 ariko turaze ari yakota mu ataka barimo rero gutsinda igitsero ku minota 18 icaka biri ku après minute 3 Alonso birazana iyo esprit yuko bwabo ndi sibariya turashobora kuvyironderamo niho havuka iyo nyota yo kuvuga ngo uno muziko binadukundi reka dutsinde ibishoboka byose niho hahera kimwe bibiri bitatu bine gushika ku bitsindo nibaza ko ari iyo image ya Arsenal raba nawe igice ca mbere ibitsindo bitatu nico kimwe nyene cyanoze nya cabonetse ku munota wa 44 na gatatu ariko mu gice ca gatatu inyota ikabandanya gushira ko ibitsindo bine urumva ko uwo munsi nyene kontere babonye ko yuguruye barayikoresha byo nabana byiza iyo unovuga boca bagira iyo regularity no muri championnat kuko ugiye kuraba ni kimwe mu bintu Yves kiriko kirabakora ko muri championnat muri zino match za championnat Arsenal ikina nkuko nyene yari kwirakina novuga nijoro igerageza kugarda umupira akagerageza novuga gukina ivyayo ariko iyo efficacité yo kuvuga ati haboneka ivyo bitsindo bikabura kikabikibazo rero ico nico kintu ahubwo rero kumbure turagaruka tukaraba mbega niyo bari faiblesse yino equipe ya PSV nigo bari urugero ruto wino equipe ya PSV imbere ya Arsenal oya urugero ruto gogo ni ruto mugabo si kugwego gutsindwa ndwi kuko si equipe yari mbi cyane nizavuyemwo muri ziri ya zingahe ziburiye 16 zagiye oya ziriya za mbere hagiye zingahe zambere oya 16 oya hagiye 8 izambere izaviriyemwo April bwa mbere nyene izasohotse hakiri kare zitaraja muri barrage hagiye 8 hagiye 25 gushika ku ya 30 ziriya dufate ko arizo zari mbi kurusha izindi hayagiye itsinzwe ndwi ego harimwo kuba wagaragaje kanenge mugabo hakaba harimwo n'uwo munsi mwiza wa Arsenal
kuko Alonso ibi yabitsindiye kwa ntuze kwa PSV mugasinemeza ko Emirates bategezwa gutsinda ivyo nyene kandi tuzi ko match zo muhira zoroha kurusha za exterior sinemeza ko ibi bizosubira umva ni bana kuko concentration yagabanuka muri Arsenal ya profise yagize iyo profit novuga yo gusanga equipe ya PSV itameze neza donc harimo ako kantu kuko kontere babonye yuguruye hari ukuntu nko muhira muri ino misi nk'aho amazi akena mu makarita y'amazi akenamwo ashobora kubura nk'iminsi 3 ebana aje abantu baravoma abantu baravoma bakavuga bati noneho n'igikombe baracuzutsa urabizi ko biba iyi ni Arsenal muri championnat yimaze iminsi 2 itsindira igitsindo na kimwe egalisation na ntuze na Nottingham baheruka gutsindwa na Fulham kimwe kubusa hakazi ico kintu bavuga ati yamara hagwaye ibindi mugabo bambe murakomeye ibindi muga atake yo iragwaye biragaragara rero ubona ko kabaye akajyo ko kugurwa kontere kabisa kuri Arsenal nico kintu novuga nti ino PSV yazize kandi Alonso ari gihura n'umuntu ari umusi wiwe mwiza yego nawe ugaca kubana mubi wa mbere lopiri y'imisi kabisa ikaba iwawe Arsenal rero ko gutsinda ibitsindo ndwi gitsindo cha Julian Timber yavuye muri no equipe nyene oya nuwo muri nkonda kwitiranya PSV na Feyenoord sinzi impamvu yavuye muri Feyenoord gusa n'umunya Hollande asha Alonso numukinyi yagiye iwaba muri Hollande aruwa ukaja mu binyamakuru ababwira ngo niho tugitangura saison ya Arsenal je gutangurira ngaha abantu bose bavuga ati pressure y'umuhungu ariko arishirako n'ibibazo Arsenal isanzwe ifise akurahe ujasiri ukuvuga aya majambo ariko ivyo yavuze urabibona ko Arsenal yajira vya aplika abitanguriye ko igitsindo si umuntu hamahigwe menshi y'ugutsinda igitsindo kuko abana bakenye binyuma Alonso si kenshi tubona batsinze nico gitsindo ariko Alonso exploit yindi bakubwira ngo nayimaze imisi mbona cyane akanenge uvuga ngo baragwaje bataka mugabo barafise ikibazo cha meforme ya kapiteni wabo Martin Odegaard bivuze ngo Odegaard iyo ameze neza ni part yiye gutora inyishu muri biriya bibazo tumaze imisi turirimba kwa Arsenal ifise ibitsindo bibiri pass decisive ivyo byose ni bimwe mu bintu afitiye ubushobozi ubwo bushobozi ariko kandi mugatuba tumaze Arsenal iri kwira missinga muri kino gihe urakoze cyane Arsenal iri kwirabura no vuga muri kino gihe kuko uno muhungu kuva avuye mu mvune yararonse umwanya ukwiriye wo gukina ugiye kuraba ariko kandi umusaruro no vuga yagategerezwa no vuga kutanga muri no equipe kuva avuye mu mvune yahora atanga imbere yuko aja mu mvune siwo no vuga kugeza uno musi ariko aratanga nico kintu wanashima kiri muri bimwe no vuga Arsenal iri kwirabura muri kino gihe ariko kandi sinawe wenyene jengi no kuraba neza ndabona no vuga n'urugero no vuga ruko rasubira inyuma gwa Declan Rice kwa Declan Rice uretse yuko Thomas Partey ariko araboneka kubasumbya wanashima bon ko ndabibona rero ibi bibazo ntibiba bingana kuko Declan Rice nari karigaragaza nk'umuntu uko tumumenyereye mugabo Partey abarizwamwo mwe nta kibazo ifise kuko bariya tubaharura kuva hajya bakinira gusubira inyuma nta bibazo byinshi bariko barateza ariko umuntu nka Thomas meforme za Odegaard ziba zisobanuye Alonso ngo ugiye muri meforme ariwe Arsenal yarizeye ko urukiza ubu urumva aho Bukayo Saka atari bugutsindire kubera imvune aho uwitwa Martinelli adahari ngo atange ico gitsinda abandi batari butange Kai Havertz na Gabriel Jesus bagwaye mu bandi bashobora gutsinda ibitsindo bifatitse hasigaye wewe peut-être na Leandro Trossard nawe n'umwe mu bashobora gutsinda ivyo bitsindo ariko kandi Arsenal isigaye ifise n'umuntu yitwa Raheem Sterling atacara ifasha kuvashitse hari carayifasha rero iyo Odegaard vyanse Alonso kiba ari kindi kibazo ciyongereye muri biriya kuko uyu n'umumenere
abamaze igihe adakreya ntutsinze igitsindo ntunatanze niyo pass decisive twabonye abakinyi bakina ku mwanya wa nimero 10 nk'aba Brahim Diaz baje nk'abasubirizi bakora ikintu cari gukora uwo basubiriye uwo ni Jude Bellingham agakiza equipe mu match ikomeye rero nibaza yuko kuba Arsenal yashoboye gutsinda ibitsindo ndwi harimwo iryo zuka canke gusubira kwigaragaza neza kwa Odegaard nkuko Arsenal ibimwitetse igitsindo rero ibitsindo ndwi vya Arsenal bigabanganywe Odegaard ni watsinze bibiri abandi bose batsinze kimwe bakinye nk'aba Calafiori Etanwaneri aba Julien Timber ego na Leandro Trossard aba bose rero bakaba bagiye na Mikel Merino nawe yashoboye gutsinda abose bakagenda bagira Arsenal niyo equipe nibaza ko iri safe kurusha izindi muri no phase ale y'ama match ya 8e de finale intsinzi y'ibitsindo ndwi byinshi cyane ariko kandi no kuba wabikuye Alex Terrier nibaza ko ari equipe kubice 99 n'uduco 9 twinshi Arsenal iri muri kimwe ca kane gishira icyanyu hari ico bibesho zakoze oya nta na kimwe kabisa ugiye kuraba ndwi ni byinshi bishobora kuzikagira espoir ikanatsinda wanashima cyo itangaza kirashoboka ikanatsinda mugago ariko nishobora gutsinda ibitsindo iyo remontada twabonye remontada nyinshi mugabe ibitsindo 8 iyi ntishoboka kabisa iyi ntishoboka ahubwo Arsenal kugira ngo bimete en confiance bategezwa kuja Emirates n'ubundi bakahakura intsinzi n'ubundi nivyo biba bikwiye bibereye ku mugwi nka Arsenal